Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Amazina yanje nitwa Cizale Meji, Bishop mukuru wa Eglise Evangelique Lumière de la Croix. Nagomba dusangire rino jambo Imana ashize mu mutima wanje, kuko igihe namagagwa Imana yampamagaye kugira ntegure umugeni wa Kristo. Hari jambo riri mu gitabo cy'Ivyahishuro Yohana igice cya 21 usozereye umurongo waho wa nyuma, umurongo wa 27. Hari jambo rivuga ngo kandi kuri uwo ntaho hazogera ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabesha atarabanditswe mu gitabo cy'ubugingo cya wa mwagazi w'intama Yesu atugirire neza. Kuri uwo umugwa wa Siyoni uw'abantu bose barorereye kujamo, uw'ishengero ibyo turiko turatama, turiko turakorera Imana, aba baririmbyi, aba bavuga butumwa, aba basenzi, ibyo turiko turakora twese dukora dutagetinga kuja mu bwami bw'Imana. Ariko kondisiyo yo kwinjira mu bwami bw'Imana zirahari, kuko usomye mu gitabo cy'Abaheburayo 12 ku murongo wa 14 hari ijambo ryiza rishobora kukubwira ingene wo kwinjira mu bwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira muri abo Baheburayo ngo mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose no kwezwa, ngo kuko utejejwe atazobona Imana. Aha rero kuri uyu murongo hatubwira ngo kuri uwo mugwa nta cyanduye. Uno munsi hari ibintu byinshi biriko biranduza abantu, hari ibintu byinshi biriko biranduza abantu. Mbere ndavye ugwaruka muri iki gihe, telefone zacu dufise, aya matelefone ugwaruka mubona bahahamiye bariko bararondera izi telefone za Android. Hari ibintu byinshi biriko biranduza abajene benshi, ugwaruka rwinshi ruriko ruranduzwa kubijanye na telefone. Hari ibintu by'ubusambanya, amashusho ateye isoni, amashusho atabereye kuraba abana b'Imana. Ibyo biriko biranduza abantu benshi. Aha Bibiri tubwira ngo nta cyanduye kizogera muri uyo mugwa. Mbega ugomba kuzobona Yesu, ugomba kuja mu ijuru. Hari ibintu byinshi biriko birakwanduza. Rinda rero umutima wawe ndiyagira ikintu cyoza kiwanduza, kuko ibitugwanya ntibizobura. Ariko Yesu ariho kugira abituneshereze. Ndakunda ijambo Paulo yavuze abwira Abakorinto ba mbere, ariko aravuga ngo mbega ni igiki cyo ntandukanya n'urukundo rwa Kristo. Aragerageza kuvuga mbega n'amafaranga ni cyubahiro ni biki. Uno munsi turiko turabona abantu bariko bagiriranira nabi, bafa amafaranga, bafa ivyubahiro, bafa ibi na biriya, bakiyanduza, kandi harimo n'abantu b'Imana. Rero nshuti y'umusaraba uri kurakurikirana kino kiganiro, kuri uyo mugwa nta cyanduye kizogerayo. Imana igumugisha, Imana iguhezagire. Rinda rero umutima wawe ndiyagira ikintu kiwanduza, kuko ni wandura umutima wawe n'ikintu na kimwe umenye neza kuri ujya mugwa kutazokwinjira. Imana iguhezagire kandi igumugisha. Murakoze.